Hello guys, mugire umunsi mwiza wa gatatu n'ibihe byiza bivanye no mumerereye. Ndagushimire wamaze gukora sabone cyangwa subscribe kuri page yacu. Nimutare kora ndakwingize uyikore ndigushinde kugira ijambo ritukura riri musi ya video yanditse ko sabone cyangwa subscribe. Ndagushimire kandi wowe ukora j'aime na like na partager ku zindi mbuga ku ma video yacu dushira ko buri munsi. Urimo radutera intege kabisa, uri umuntu w'umugabo. Ndaguhe kazi kandi kuna Web TV turayaha amakuru hino yiriwe avugwa hirya no hino ku isi bimenyesha makuru bitandukanye. Duhere ngaha iwacu kuri Fiston Abdoul Razaq, uyu mugabo akina mu mbuga nyuma kudamagwa mu Ntamba mu rugamba zitegura gukina na Central Africa hamwe na Maroc mu gikombe cya Africa cya 2022 kizuba mu byukuri muri 2022. Akaba uyu mugabo ashobora kuba agiye guhamakarwa nyuma yaho sedobera hino mu mutwe COVID-19 umugabo wa Charles wangiriye inkuru mwarayimenye. Akaba rero Fiston Abdoul Razaq ari ashobora kuza kumusubirira canke hakaza Rodi Mavugo umusatirizi wa Vitaro. Umwe muri abo babiri nazo tuza gusubira bera hino yamaze gutuka positive kuri COVID-19 ari muguwiwe wa Sporting Charles mu gihugu c'Ububirigi. Sido ntibazonkiza uyu mugabo nyuma yo kumara ukwezi kurenga atagahonyora mu kibuga akaba yamaze kugaruka mu kibuga hamaze gutangura imyimenyerezo na bagenzi be kuri stade Intare aho ari bitegurira urukino rwa Central Africa. Akaba mugabo yamaze kuva mu gihugu cya Tanzania akaba ari umukenyi wo akina mu mahanga yamaze gushika ngaha mu Burundi kwitegurira izo nkino. Akaba agiye gukurikira rero agiye kuca zari Fiston Imana ari baza gutangurana na imyimenyerezo na bagenzi be uyu munsi yavuye muri Denmark mu cicaro ca kabiri. Guys, tuje tubanariza no mu makuru y'ibimenyesha makuru. Akaba dore mu gihugu cya Tanzania kimenyesha makuru champion cyagarutse kuri Simba Sport Club yirahiye umugwi wa Amerika wo muri Sudan muri CAF Champions League kuri journée ya 4 mu busa vya Simba kwa Mkapa kandi vyatandukanye izo mpande zo Simba yacikwiza amanota 10 mu itsinda. Akabimenyesha makuru champion kitubwira kiti kimya ati ni muceceke bwana. Akaba rero mu vyukuri Simba yegeje neza akakimeje bakinatubwira yuko 95% Simba yamaze gushika muri kimwe cya kane gishira icanyuma. Mu vyukuri Simba ebwira Amerika ati ni muceceke ati ngaha mu vyukuri ntimuhava. Akaba rero Simba iri mu kibanza cya mbere mu itsinda rya mbere na minota 10 aho kuri kwe na Al Hilal na minota 7 Vita Club yagisha amanota 4. Akaba Amerika ari nyuma n'inota 1 akaba Simba isabwe inota 1 gusa. Akaba Mwana Sport ari vyigariko kitubwira ati ni muduhi icubahiro ati Simba imiratambira muri Afrika ati sigaje inota 1 gusa kugira ikatistike ya kimwe cya kane cya Champions League ya Afrika. Akaba na Sport ari vyigariko kitubwira ati Simba mu vyukuri sani yamaze gushika muri kimwe cya kane gishiri ca nyuma mugena uhuru ari vyigariko ko nyene tubwira ati Simba mu vyukuri bananye guhesha icubahiro igihugu cya Tanzania. Musimbazi yitubwira ati kwa Mkapa nta numwe ahivana ati kwa Mkapa nta numwe ahava ati mu vyukuri Simba bandanije kudatsinda ku kibuga cyaho hamaze inkino 8 yamaze ukino guceneza tsindigwa muhira mu nkino za CAF Champions League. Akaba ari Simba ari wo mugwi waserukiye Afrika y'ubuseruko. Akaba ari wo mugwi wonyine urimwe bananye rero kwigeze neza tunabana no kwifurije amahirwe mu vyukuri bandanye utera imbere nk'umuzinga kabisa. Akaba ari gazi tugiye mu gihugu cya Espagne ikimenyesha makuru Marca kabashaze kuzinjira Real Madrid kitubwira kiti iyi niyo nzara y'abashampion. Akaba yashaze ku rukino Real Madrid yatsinze Atletico muri kimwe bitsindo vya Karim Benzema, Sergio Ramos kuri penalty hamwe na Marco Asensio. Akaba ari mu vyukuri Real Madrid yacironka itike ya kimwe cya kane gishice muri Champions League ku nshuro yayo ya mbere kuva 2018. Marca kitubwira ati iyi niyo nzira abashampion baba bafise ati niyo nzara n'inyota abashampion mu vyukuri baba bafise. Kaba cyagaje no kurukundo zo guhuza Chelsea na Atletico Madrid uyu munsi saa 4 z'ijoro muri Champions League. AS Madrid nayo yagarutse ku rukino nyene gwa Real Madrid tubwira ati iki nico kinyobwa c'abashampion. Ikaba AS mu vyukuri na Keje Vinicius ku rukino rwiza yagize naho yahoje kimwe mu bitsindo vyariko bavyibihe vyose kuriwe. Kandi batubwira ati naho yahoje kijya gitsindo yacinze abantu nk'umunani agihusha mu vyukuri asigaranye no munyezamu. Akaba ari AS tubwira ati naho yagihushije Vinicius mu vyukuri yagize urukino rwiza. Ikaba kandi AS inatubwira yuko Atletico Madrid itarigera ikatisha itike mu gihe yatsinzwe urukino rutangura. Akaba ari yibaza yuko iza guhava bikora uyu munsi mbere ya Chelsea yayitsinze igitsindo kimwe mu rukino rwo gutangura cha Olivier Giroud
akaba ari guys AS kandi inatubwira ko Zlatan Ibrahimovic yamaze kugaruka mu gusuroka igihugu wa Sweden witegurira inkino zo kurondera igikombe c'isi cya 2022 Sweden igiye gukina, akaba Zlatan ashobora no gukina igikombe mu vy'ukuri ca Euro nyuma y'imyaka ine yarasezeye, akaba yamaze kugaruka muri Sweden mu gusuroka igihugu ku myaka 39 mu vy'ukuri y'amavuko. Mundo Deportivo y'Icatalonia Barcelona ikaba yaje kuri Leo Messi tubwira ati Leo Messi n'umukinyi yagenwe kwandikwa mu bitabo vy'amateka vya Guinness de Record, ati nyuma yo guca ko Xavi akaba umwe nawo umukinyi amaze gutsinda ibitsindo vyinshi mu mugwi wa FC Barcelona, akaba nawo umukinyi amaze guhikinira inkino nyinshi anganya na Xavi inkino amajana 67, ati uyu mugabo yagenwe kwandikwa mu bitabo vy'amateka. Ikaba rero Mundo Deportivo yashize hanze urutonde rw'amateka cyangwa amarikoko uyu mugabo amaze kwandikisha muri FC Barcelona, tubwira yuko ari we mukinyi amaze kuyikinira inkino nyinshi anganya na Xavi inkino amajana 37, akaba rero mukinyi amaze kuyikinira rero iminota myinshi, iminota ishika 62 n'amajana 375, akaba ari mukinyi amaze kuhitsindira ibitsindo vyinshi amajana 661. Mundo Deportivo tubwira ati uyu mugabo yagenewe kwandikwa mu bitabo vy'amateka. Mugihe kandi namukeza ikaba inatubwira yuko rapporta yamaze kwerekana imiliyoni 175 z'amayero zimwemerera kuba umuperezida wa FC Barcelona yemewe na La Liga, izo banza kwerekana yuko nyine utagiye gutumugwa mu vy'ukuri mu kaga. Akaba rero rapport yamaze kuzerekana uyu munsi ariho aza kugirwa perezida wa FC Barcelona aje n'amategeko na La Liga. Diario Sport y'Icatalonia n'agace kuri Leo Messi tubwira ati Lionel Messi ni intwari no muri jande, akaba ari yagatse nayo ku marekoro yarayakoze itubwira ati uyu mugabo no muri jande mw'uyu mugwi afite icubahiro kirenze akwiye ibirenze mw'uyu mugwi wa FC Barcelona. Guys, sinongera ntaciye mu gihugu c'Ubwongereza kimenyesha makuru Metro cyagarutse kuri Manchester City kitubira kitimani zitimo vy'ukwibandanya kwigeze neza no yarose tike yakime cyakane gishice nyuma muri Champions League itsinze muri Mönchengladbach sino bibiri mu buse bitsindo vya Kevin De Bruyne na Ilkay Gundogan kiba yaciye ikatitike ukironyo cy'ibitsindo bine mu busa kuri aggregate kare Manchester mu vy'ukwibandanya kwigeze neza cyane mu gihe kandi Metro yanagarutse no kuri Chelsea igaruka ku mumenyereza ya Tumatushere abandanya kugabisha basatizi biwe barimo barabura ibitego mw'iyi minsi ababwira bati mwagiye ko mwasinziriye, karabwira ati nico gihe cyo gukanguka mukagaruka gutsinda ibitsinde mu by'ukuri birimo birabura mu mugwi wa Chelsea. Der Stegen yagarutse kuri Manchester City nyene igikeza mu by'ukuri yarose igitikiya kimwe ca kane mu by'ukuri gishirisha muri Champions League mu gihugu c'Ubutaliyano Tutto Sport yo agarutse kuri Juventus na Cristiano Ronaldo tubwira ati muri Juventus niho muhira kwa Cristiano Ronaldo ikaba ari yagarutse kubihuha byaremaze imisi bivuga ko ashobora kuja muri Real Madrid akagiruka amacanga mu yindi migwi nka Paris Saint-Germain na Manchester United. abarutse sport tubwira ati aha niho muhira kwa Ronaldo, ati umuzehe mu vy'ukuri umusaza nta hantu agiye kuja. La Gazzetta dello Sport ku mpapuro z'iroza yo yagarutse nayo kuri Juventus tubwira ati Juventus irimo iragira icagura bake ati yatangiye kwiyumvira abakinyi muri kazoza, ati irimo irategura kubaka umugwi mushasha wubakiye ku bana bato, ati shaka Robben Gurzenez wa Atalanta igashaka Manuel Locatelli wa Sassuolo na Arkadiusz Milik wa Marseille kugira ibandanye yubaka abakinyi bakiri bato ibashira mu guwabo yubakire kuri kazoza. Guys, tuki kuri amakuru transfer nyine dusuye kuri Mira de Mira Sport ngo gucubwongereza ikaba yagarutse ku nkuru ya Erling Haaland na Chelsea tubwira ati Evan Mobosi wa Chelsea Roman Abramovich agiye mu vy'ukuri mwarabijamwo cyane ati uyu mugabo yitega kuri bijyashoye vyose azane Erling Braut Haaland umugwi wa Chelsea. Uyu mugabo mu vy'ukuri yiteguye kumena banke ngo atsinde Man U, atsinde Real Madrid, atsinde FC Barcelona, atsinde n'abakinyi mu n'imigwi yose ikomeye mirifuza Haaland. Arabo kuntu yo muhuzana mu vy'ukuri mugwi wa Chelsea ati yakaniye hasi hejuru azane Erling Haaland muri Chelsea. Akaba tukuri kuri Haaland nyine ari ifoto irimo iravugisha abantu batari bake ya likinze cyangwa yafyonze j'aime kuri publication ya Sergio Ramos na publication ya Vinicius Junior ba postinze bamaze gutsinda Atalanta. Ari afana bari Madrid bamwe baje bavuga ati
wa muhungu kabisa ashobora kuza mu mugwi wacu wa Real Madrid ko atangwe gukunda ifoto z'abakinyi bacu tukiri kuri transfer nyine akabangomani bananye kurabira hafi Jire Kunde myugarira kiri muto wa Sevilla w'umufaransa mu gihe kandi usuye kuri Cristiano Ronaldo gato hari n'amakuru avuga yuko uyu mugabo naho hari ibihuha bimaze imisi bivuga yuko Real Madrid ishaka kumusinyisha kamugarukana ahubwo afise amahirwe menshi yo kuja muri Man U kuruta kuja muri Real aramutse avuye muri Juventus. Kandi makuru arimo aragenda mu vy'ukuri avugwa yani kuri bimenyesha makuru bitandukanye, ariko kandi naho bivuga uko aka ku munsi w'ejo Emile Butraguero directeur sportif wa Real Madrid yabajijwe nimba yibaza ko Cristiano Ronaldo yogaruka muri Real Madrid, maze yishura ati navyo tuzi, reka turindire tuzura bakuntu bizogenda. Akaba nijya ari jambo ririmo riragenda rivugisha abafana ba Real Madrid bavuga ati vya bintu turimo turabona ko mengo na majambo araho birashobora mu vy'ukuri kuba ukuri uyu murejande wacu akagaruka muhira. Akaba ari guys nashaje turangiriza no kuri Ive no kuri inkuru nyene y'ukuntu Cristiano Ronaldo amaze gutsinda ibitsindo vyinshi kuva avuye muri Real Madrid kuruta abasatirizi Real Madrid yacisinyisha imusubiriza cyangwa imusimbuza. Cristiano mu myaka 3 hafi amaze avuye muri Real amaze gutsinda ibitsindo 95 muri Juventus. Abasatirizi Real Madrid yacize irasinyisha kugira bamusubirire bamaze gutsinda ibitsindo 95 bateranije. Ni Hazard amaze gutsinda 4, Vinicius 13, Rodrigo 8, Diaz Mariano 6, Jovic 2, Brahim Diaz 2. Inkuru imwe navugisha n'abafana batari bake bariya na Juventus bavuga ati uyu mugabo mu vy'ukuri baramwikuye atariko biraboneka yuko ubu bataramuronkera mu vy'ukuri umusubirizi kuva ayivuyemo. Guys mugire umunsi mwiza n'ibihe vyiza, murakoze.